yaranavyanditse ati indirimbo nakoze amajwi yanje bayakuyemwo bakuyemwo amajwi yandi ya MELANIN BOY arandika ati indirimbo amajwi yanje bayakuyemwo fresh. ALVIN SMITH nawe aravuga ati nakuyemwo nyene ibiki ibintu nk'ivyo. Beef rero yabaye nini itangurira aho nyene gushika naho ALVIN SMITH abafana baca haje umuririmbyi ntagira ko bishobisho by'umufana umwe yaranse. ALVIN SMITH ndamubajije avuga ati naramwandika inshuro nyinshi ntihigeze anyishura yarangaye ko tinanje nkinira kumugara ko umva ni ya Brad Fair bashaka kugira hagati yabo ivyo no vyumva biragoye. Umwe avuze ati je ndakurenze nawe ndakurenze je mfise hiti na muntu azokwamana amahiti niho hana baririmbyi bihendera tu koko ne ba Africa nova ntibakoze ba Chancho Misi ntibakoze ba Christophe Matata ntibakoze hari amabifu bahora bagiranira ngo wewe ngurandusha ngo wewe ngo ndakurenze oya nico rikiriko kiricishe nasuye umwanya rero no kwa ALVIN SMITH ndetse na MELANIN BOY babafana two turabaroga mu mutwe aho bokunze ivy'iwacu cavuga bavuga ati abarundi bama mu ngorane mu ndura abasani bacu bama mu bubazo ibiki berekana inzara bacibaza ati n'inzara ati naho tubashigikira wapi yama views azogabanuka none support by Double J mbega bamenyanye gute Chameleone bidaciye kuri DJ Paulin abantu hariho question man harimo akabazo bamenyanye gute Double J amenyanye gute na Chameleone konzi ico gihe nari mu MC nzi yuko ari DJ Paulin yazanye Chameleone baraja kuri stage imwe so ariko nka Chameleone nawe yaciye avuga ko DJ Paratigeza muriha ivy'amahara manze ndabireke ko ndavuga basi connaissance. Yes, reka ndabaramutse nongere ndabipfuriza ibihe vyiza aho muherereye hose nizere ko umeze neza. Abari mu mihinga itandukanye y'igihugu cacu ciza cyo Burundi abari muri diaspora hatandukanye. Reka ndabasaya abakunzi bacu abataragira subscribe babanze bagire subscribe ikiganiro bagikunze naho gisangiza abandi. Iyi ni Budget Town TV. Kuri mikro ya mbere uri kumwe na Jewe Raja, mikro na igira kabiri turi kumwe na MC Machade Dora Capital. MC akaba n'umumenyesha makuru je nkabandana mwitana umusesanguzi muri industry cyo muri Ruganda rwa 257 ruhurikiyemo abanyamuziki bacu b'abarundi n'ibitandukanye bijaye n'ivy'imidagaduro canke n'imico kama. Reka ndakoramutse cyane papa. Ndakoramutse nizere kumeze neza ndamutse nakora dukurikirana abasanzwe bakunda ino Budget Town TV nigezweho na guys murasangiza n'abandi biganiro bicanga usanga bikaze sana bisa fresh je banyita MC Machade Dora Capital ulema kana mamu tichi 7 katistis katenda loda kapuri desa shada badola bata modern fire bare otaga to bankara comedy master the bad man the best fighter no fear down and so the deaf Babylon never mind bana man you know what it is up mazina yose nayo anje man uyaharuye agera ku mazina ngana gute arashika ku mazina ashika nka 25 30 amazina 30 hari nayandi ntashize mutu mu kirundi ciza bayita amazina y'ubuhizi na y'ubuhizi ibyo no kwishire twarize ibintu by'ubuhizi uri amazina y'ubuhizi yitwa naka natwe tukasanga turabeho nyine twita amazina y'ubuhizi amazina y'ubuhizi yamye kuri basogokuru na basugokurutse sivyo uyu munsi rero nibatanga Machade umuntu avuze izina ry'ubuhizi ni izina rimuranga mu bikorwa mbega howe ni izina hari ibikorwa bari guhamagaramo ibikorwa je byo nsanzwe nkora abenshi barabizi ndakoze MC umwanya utari muto ariko si munini cyane vyose hamwe no mumenyesha makuru nakazi ko kumenyesha makuru imyaka 5 6 ndi mu kuyinjiramo numva ko kubera akazi ubukora canke ivyo busanzwe hereza abantu bazo kwita amazina y'ubuhizi bivanye n'ingene usanzwe ukora akazi kawe kuba usanzwe nyine ukora uza gusanga ukuntu ukora niho ukura amazina y'ubuhizi bivanye ariko n'ukuntu ukora ni MC ni benshi abamenyesha amakuru ni benshi ariko ntabwo dukora bimwe kandi ntabwo tuza gukundwa kumwe ni ibintu bisanzwe tu koko nikisi yubatse abantu ntibakora nubwo mwamukora umwe ariko ntukora kumwe kandi ntimukundwa kumwe ya Machade uno munsi industry ya 257 uri kwibona gute muri rusange industry ndayibona neza ni bien sana ariko
reka manze mvuga yuko hari abantu bagomba gutoba umuziki babiti abatovyi mvuga ko umuziki twari ko turawugwanira murazi ko mu misi heze haje umunyamahanga hiwacu wasanga namwe bwamenyesha makuru mwebwe mukorera ku ma TV online musidukana niyo nka naho batabatumako mwagenda ku kibuga c'indege muri umuyoro mukurira n'ibiti ibyo byose bamenyesha makuru kwera aba auditeur tuba tubafise batwumviriza bakunda ivyo dukora turabigwanya wasanga mu Burundi umunyamuziki wo ngahe wacu mu Burundi ntiyatumwa ko hanze mu gubo baratumwa ko hanze kubera iki twagwane mu muziki wacu mu Burundi wasanga umunyamuziki ngaha mu Burundi akoze concert he wacu mu Burundi adashobora kuronka n'abantu 50 muri show yiwe mu gubo vyo ariko biraza kubera iki abarundi bari kubagarukana akaranga ko gukunda ivyo wabo ariko reko kubikunda navuze abatovyi hari abaririmbyi hagati yabo kubera kumva ko mengo babaye utumana bamenyekanye bakubise hiti bagaca bashaka kugarana ko hagati yabo tureke ko bugara kubafana canke bakagara nko ku bantu bubaha amadili ivyo birabaho muga hagati yabo batangiye kugarana ko gasanga bariko barakubitana amakiki ugasanga bariko biraja mu bafana none kwa kuntu tuko tugwanira umuziki umva bizoca biherera he uzoca usanga turiko turawubomora turiko turawusambura kandi twari tugejeje hano heza turiko turawubaka rero kubaka ntabwo ari aguterana amakiki guterana amajambo kwankana kubera abaririmvyi hagati yabo ndavuga dufate for example nk'abaririmvyi babiri uyu akankana n'uyundi abafana buwo bakunda baca bankujya wundi abafana be namba bamukunda ujya wundi bafitane bifu baca bamwanga nuvuga ko abafana tuba turabateranya iyo umusanagize bifu n'uyundi abafana hariho ukuntu buko abafana kundi muririmvyi kwaca avuga tujya ni wameze nabi ujya ni wameze nabi ego turaho nyene birasubiza umuziki hasi turaho nyene aho uriko uravuga ko iyi industry mino misi maze imisi iri mwinduru cyane ubushize utakurikirana ikiganiro ngaha kuri Buja Town TV ya rumvise kungene watubwiye ibiri hagati y'injyane canke amatati hagati ya DJ PAULIN hamwe na MELANIN BOY canke se Double J reka mfate Double J sivyo ariko mwinondwi nyene iheze turimwo sivyo hari amajambo Double J na Chameleone bapostinze bavuze hari video yasohotse ivuga yuko DJ PAULIN atigeze abariha uno munsi ku bantu bari bazi yuko DJ PAULIN yoba yararenganije Double J bijya bintu baca bifata gute muri rusange ga MC Machad yo ico novuga kuri bijya bintu nageze ko ndayivuga ati si vyose tumenye ijana kwijana ariko mbega ko PAULIN akuze yoshobora kwibeshera akavuga ati je kweri hari amahera narishe kandi atayarishe je ni ikintu ca mbere c'ubwenge umuntu ashobora kwibaza akiyumvira mbega amafaranga uvuga ko wayarishe utigeze uyariye ica kabiri reka cemagara kuri kino arana abanyamuziki n'abantu bagoye cyane ushaka gufasha umunyamuziki ageze imbere akakwihakana birabaho ariko ikintu nagomba mvuge mu frere ego Chameleone na manager wiwe bavuga ati twebwe nta mahera DJ PAULIN yaduhaye ni support twahaye Double J none support bahaye Double J mbega bamenyanye gute Chameleone bidaciye kuri DJ PAULIN abantu hariho question man harimo akabazo bamenyanye gute Double J yamenyanye gute na Chameleone konzi ico gihe nari umu MC nzi yuko ari DJ PAULIN yazanye Chameleone baraja kuri stage imwe so ariko ngacangwa Chameleone nawe yaciye avuga ko DJ PAULIN atigeze amuriha ivyo amahera manze ndabireke ko ndavuga basi connaissance bamenyanye gute ego bamenyanye kubera PAULIN ikini naco PAULIN ashobora kuba avuga ati ngo manci ndamusaba ampere collabo Double J atamahera muhaye ivyo ntavyo nzi ni ibintu tuzomenya kubera PAULIN muri akanya rafise agashavu tuzobimenya niba viburayi ba Double J na Kiriko novuga yuko namba yaciye asaba ati mumpere collabo Double J sivyo bakayimuha atamahera bahaye aho naho ndumva ko hari ikibazo naho nyene none gute PAULIN akakanya avuga ati jewe hari umuntu amaje ati none bagusaba ikigongwe uzokibaha yishuye gute jewe barancafuje
pora agashavu kariko karamu ku marezo sosiyo barancafuza hehe na hehe ati niba kina kusaba ikigongo ni evidence bazoce ku mbuga zose zibaho bagiye baraca hose bagisabere ikigongo atari ko kubw'ivyo ndabona ko DJ Paul atari tayari amaze kondera umuavoka biragoye simpagaze kwa polisi mpagaze kuri MELANIN BOY ariko ikintu nashaka kuvuga iyo baje hamwe bagasabana imbabazi indirimbo ibikiri kuri YouTube kintu kimwe kubahana mu muziki birakenewe atabe kubahana muziki wacu naho turiko turaca Paulin namba yaribeshe tuzobona ati Paulin yaribesheye Double J namba yarabeshe MELANIN BOY canke manager wa MELANIN BOY bakaba barabeshe namwe tuzobimenya turindire wait and see bari hehe bari muri Europe gukora ibiteramo niyo bari Paulin navuga ati je umuavoka arahari tuzobimenya ndabivuze nk'umusesangutse umuntu wizibiri bashika ngaha mu Burundi tuzomenya ukuri kwa Paulin tuzomenya ukuri kwa Double J muga muri aka kanya uri avuga ati twebwe nta mahera Paulin yatanze Paulin nawe akavuga ati je naratanze amahera muri ko muramfata nabi umva gashavu karamujya arashaka kutabiheba mugari ikintu kihari amasezerano basinya abazwi nabande turafisa amikare de mizisi kubera ko hasinywa amasezerano ugasanga hari shiramwe ritwara umuziki w'u Burundi ribarongoye mugabo mu gusinyana ivyo bintu ntigigere rimenya ikintu na kimwe aho ushaka umbwire ko Bright atakintu na kimwe yigera amenya mu bijanye n'amasezerano babimubwira ivyo bintu vyamaze kuba nuvuga ko rero umuziki wacu hari kuntu bakora ibintu mu gifuri bahejeje bagaca barondera abantu babatwara yohana twe dufitaniye amatati dutabare ukumva naka ari mu gasho kunuku muri uwo mwanya n'abasanzwe barongoye amikare batazi ikintu na kimwe yuko basinyaniye amasezerano urumva ko umuziki aracabuza kantu ko kuvuga ati mbega abadutwara nabo twoza turabashikira tubamenyesha ivyabaye kugira ngo habaye ingorane ari bo tuba twitura hako twoja imbere y'ubutu hako imbere ko twoja mu butungane tumanze tuje mu batujejwe mu badutwara yo naho ni nyene n'ingorane hari bakwikuza bararaba ati turafise abadutwara ikazwe turabacako hako barondera ibintu vyaramaze kugera kure cyo kintu kihari kinini sana cyo kintu gihari kinini cyane ndibaza ariko navuze ati mu ndwi zibi turarindiye kuri kwa Paulin turarindiye kuri kwa Double J tuzoje tumenya ubufise ukuri ninde muri abo none nk'ubuga matchadi dusanze DJ Paul yararenganje Double J bizaca bigenda gute ubwo byo bigenda ubutungane burahari nazo cambwira ati nanyambikizera kubera nanje urumva Paul avuga ati barancafuje Double J nabo bazoba bamucafuje tuzobimenya neza mu ndwi zibiri bageze ngaha mu Burundi ninde yarenganije ubundi naho hantu mpagaze tu nuko ca nkenera kandi kumenya tugitangura wavuze yuko mu industry ya 257 entertainment irimo intureka nyinshi n'induru nyinshi kandi ivyo naho ucuvuga ati ngo nibisubiza umuziki wacu inyuma koko mbega ubu naho ko tubona inyuma ya Double J na DJ Paulin haje abandi barimvyi babiri naho akabari MELANIN BOY na ALVIN SMITH bobo bariko baragirizanya kugiranira nabi mbega ico harico conona muri industry cyangwa muri entertainment nabivuze kare namba umufana wa Paulin yafana Paulin akaba mukunda azoca nka Double J kubera bafitaniye beef namba ari umufana wa Double J yahari afana Double J kubera iyo beef ihari aca yanka DJ Paulin rero nuko ALVIN SMITH ndetse na MELANIN BOY babafana two turabaroga mu mutwe aho bokunze ivy'iwacu acavuga bavuga ati abarundi bama mu ngorane mu ndura abasani bacu bama mu bubazo ibiki berekana inzara bacibaza ati n'inzara ati naho tubashigikira wapi yama views azogabanuka rero bituma umuziki wacu iwana ucu gumusubira down kwereka ahajya umuziki ugizwe n'abafana umufana ni yakwanka muhungu kugira usubira umukaruri biragoye rero babonye imishwani gumiba acabiki ikwankana kubafana kubaririmbye umufana wa ALVIN SMITH azokwanka MELANIN umufana MELANIN azokwanka ALVIN SMITH kwera hatazoba hari guhuza hagati yabo ari babiri uravuze ikintu kijengo n'umufana kumuroga aho benshi mu bafana mbere bariko baribaza ko yo bari base
mbega nkaho nk'umuntu ariko arabikurikiranira hagufi yoba ari base ga MC Machad ye ntabwo ari base kubera n'ibintu byatanguye kera batumvikana novuga ko barigeze kuba bakorana ari batatu We Love Music bakiri We Love Music bakiri babiri ego barakorana indirimbo indirimbo shaka kumera nk'abandi ariko indirimbo isohotse bibaza ati hazobonekamwo abo ba We Love Music babiri na Alvin agira gatatu suko vyagenze umwe yaranse Alvin Smith ndamubajije avuga ati naramwandika inshuro nyinshi ntihigeze anyishura yarangaye ko tinanje nkinera kumugara ko umva ni ya Brad Offer bashaka kugira hagati yabo ivyo navyumva biragoye umwe avuze ati je ndakurenze nawe ndakurenze je mfise hiti na muntu azokwamana amahiti niho hana baririmbye ibihendera tu koko none ba Africa Nova ntibakoze ba Chancho Misi ntibakoze ba Christophe Matata ntibakoze hari amabifu bahora bagiranira ngo wewe ngurandusha ngo wewe ngo ndakurenze oya nico rikiko kiricije nasuye umwanya arose ama views menshi kuri YouTube acemva kari gihangange nuwamukuriye no yakuze yumva acavuga ati toka uri umwana ndagusumba nivyo review ico muziki harabuze ikintu cyo kubahana mu muziki wacu wa Burundi hagati y'abaririmbyi ivyo navyo vyica umuziki wacu wa Burundi mbega nkuko bivuze ngo ntibubahana ngo harabuze kubahana mbega ushaka umbwire ko bariko barapfa hit icambere sukufa hit bafiki no vuga cyo kumva kumengo je ndarenze ndakomeye gusumba uyundi nuko no bivuga je ndakurenze we naragutanze canke je ndi mushasha mfise birenze mfise indirimbo iryoshe ndafise abafana nivyo rero abaririmbyi novuga ko gituma batumvikana mugabo bari bakwiye kuraba mbega umuziki wacu wo mu Burundi ugeze he kugira dukore cyane dushike mbane cyo kintu bari bakwiye kuraba ni bari bakwiye kuraba ngo iyi ni hit cyangwa ngo ndagusumba naho hari ngorane ego mbega ku bantu batabizi ukuntu byatanguye gute bo byatanguye navuze ko basoranye indirimbo umwe baramukuramo amajwi muri Love Music bamukuramo amajwi yiwe yaranavyanditse ati indirimbo nakoze amajwi yanje bayakuyemwo bakuyemwo amajwi yandi ya Melanin Boy arandika ati indirimbo amajwi yanje bayakuyemwo fresh ALVIN SMITH nawe aravuga ati nakuyemwo nyene ibikini ibintu nk'ivyo bifu rero yabaye nini itangurira aho nyene gushika naho ALVIN SMITH abafana baca haje umuririmbyi ntagira ko bishobisho by'umufana abafana baca bamubwira ngo nango usanga ngo ari we yaririmbye neza ngo Melanin Boy ngo duyo ndirimbo acavuga ati okay nzotanga part 2 shaka kumera nk'abandi igice ca kabiri igice ca kabiri hacajamo abaririmbyi bose ari batatu mugabo rero cace kiba ego nuko amajwi ya Melanin Boy batamixije ategeza kogwa baca basora amajwi ameze nabi atameze neza yabigize ALVIN SMITH abibona ni ya beef bandanye Melanin Boy ntiyaciye atekereza aravuga ati umuntu ari karandondera cyane ibi ni biki kuma muririmbyi nawe ego twibagira ko ijwi giye batarigoroye muri studio riba rimeze nabi ryasotse rimeze nabi cyane rero biramubabaza gushika naho indirimbo ya ALVIN SMITH bagerageza irava kuri YouTube imaze kuvuga kuri YouTube biravuga ko ari Melanin Boy canke management yiwe ikuyeko ALVIN SMITH aravuga ati je mudasubije indirimbo yanje kuri YouTube izomera neza naho rero amabifu yabari sinza kuvuga ngo niwe yatoboye amapine y'imodoka seho narindi ariko vyose hari kwitwaraniranira iyo Melanin Boy avuga ati je darenge barandenganije reka nitwarire ALVIN SMITH vyari kuba fresh batirirwa barashika ko cenga ALVIN SMITH ati je Melanin Boy arandenganije reka ndamwitwarire vyari kuba neza sana pana kurirwa baraja kumbuga bituma umuziki wacu ukoroka hasi uja down sana harageze ko twiyubaka tuko turakorora umuziki twari tugejeje hano heza mugabo abanyamuziki bariko baragusambura bonyene kubera amabifu hagati yabo kubera amabifu urabona ko vyafashe indi ntera idasanzwe hagati ya Melanin Boy mbese na ALVIN SMITH vyamaze kwivangamo ikibazo cy'umutekano mbega hamwe inzego z'umutekano zovyinjiramwo ntubona yuko hogira baca batwagwa mu butungane ni vya bintu zose usanga twama dusaba ngo leta dushikire mu muziki uzoca usanga bavuga ati abaririmbyi ntandero bagira cyo cambere niho zo bakidufasha
ushaka kugenda gusaba ijambo hejuru ngo barari guhura umunyamuziki kubera barabona ibintu by'ubudombidombi, barabona umuntu bw'ingorane buhari. Ahubwo umunyamuziki afise ubwenge akwiye kugira indero, umunyamuziki afise ubwenge akwiye kwirinda beef, akwiye kwirinda ku marezo sociaux, akwiye kwirinda gucafura. Kubw'ivyo gushika kure biroroha sana, mbwa bigenze uko kwitwaraniranira muri abanyamuziki. Umva umuziki wacu nta gaciro ukigira mu gihugu cacu Burundi, nabo dufashije nabo ufashije niba bakibikora. Muziki twarogwaniwe abarundi bamahanze gukora ama concert, mugabo rindira uzora mu Misiri imbere bizoca bihagarara, rusange wa muziki wacu abaririmbyi ubwabo ariko barawica, ntibabeshere ngo abafana, ahubwo abaririmbyi ubwabo nibo bawica. Kubera iki? Umwe avuga ati je ndakomeye, nanje ndakomeye, nanje ndarenze. Niho rero umuziki wacu Burundi ufira man. We rero ku bwawe ntibijemo inzego z'ubutungane? Je cyo mbona sinavuga ngo ntizizemwo, urazi gituma uzosanga bariko baragiranira nabi kubera kuvuga amajambo, uri yangiriye uko uri wundi yangiriye ko azokwihora. Ahubwo nabishire mbere yo gutungana, ariko vyiza bari kwegera amicale de musiciens imbere ko bija mu butungane, bakavuga nati wana je bimeze nuku ubu nuko twahanye contrat kunuku ikabibizi. Uravyumva? Novuga ko bigi imbere y'ubutungane no tumenya tukuri nuku uwafise ukuri afise kinyoma. Hage twe kwibaza ngo MELANIN BOY ngo niwo muntu mwiza ugasanga niwo muntu mubi, hage twe kwibaza ngo ALVIN SMITH no muntu mwiza ugasanga niwo muntu mubi. So reke novuga hari umwanya ni nyishu y'ikintu tuba dushaka kumenya, tubiho umwanya bitura ubutungane sindavyanse. Urabyumva? Hama tumenye ukuri kwabo, hama je ncangira ko ntanga impanuro, kora ikintu canditse, kora ikintu nivyakunda murondera abantu baba bize ivyo bintu babihagarikire babirimwo, bitagenze uko induru ntituzozivamwo. Ndumva ko hari n'abandi basani bafitaniye utugorane kujyana uduhera kugira iki, ariko usanga ALVIN SMITH era muri MELANIN BOY agaca mugara kuco ngacu usanga hari ivyo batagiye barahuriza ko ugasanga nani ALVIN SMITH nawe nyene hari ikintu yakoreye MELANIN BOY kitari ciza. Ivyo vyose tuzobimenya kubera ntazi bana zitakomana amahembe. Reka rero turindire guys. Rero umuziki warugeze ahantu heza mugabo ivyo bintu vyacu vyabaririmbye ndabona ko mengo barakwiye gushira mu ubwenge, kubera umufana rafise ubwenge, bareke kwica umuziki w'u Burundi man, bariko barawica. Bariko barica umuziki w'u Burundi, ariko gusa benshi byatanguye umengo ni showbiz, ariko turabona ko biriko biragera mu zindi nzego zo hejuru. Ubu naho umunyamuziki yose horo umuziki kubera ibintu bihari. Ego ntibawukurikirana. Oya baguma bumva utuntu tuvugwa ku mbuga nitwo baguma baraba. Ego MC Machade de la Capitale, reka ndagushimire cyane. Ewana bless. Mubona yimukurikirana iyi TV ewana nuko bimeze. Amaje ya MC Machade ku mbuga zanje ni MC Machade muzontora. Bless. Reka nshimire cyane nuwafasha akanya keza kadukurikirana kuri Buja Town TV. Tusubire mu yandi ma explosive. Twari ku kibazo cha MELANIN BOY hamwe na ALVIN SMITH. Bye bye, hasta la vista.